Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho umwe wese adukurikira aherereye. Ngaha kuri ino mboneshakure nokwibutsa ko tugushikiriza amakuru hariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubuvuzi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose turabigutohoreza hama tukabigushikiriza kamwe ku kandi uko vyakabaye hatana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi, byose hatana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Umushikiranganji wa mbere arashimira abakenyezi b'imboneza bemeye gufata iya mbere mu gutunganya imvyaro. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaserukiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ryugurura ku mugaragaro ibikorwa vy'ihwaniro ry'abakenyezi b'imboneza, amenyesha ko leta yiteze ko iri huriro rizovamwo ivyiyumviro leta izoshobora gufatirako mu gufata ingingo zitunganya ivy'ingo n'imiryango. Gervais Ndirakobuca yashikirije ko leta y'u Burundi irajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu nda, aho abantu bagumana umwitwarariko biyumvira ivyo bafungura, ari naho umukuru w'igihugu yashize imbere icivugo kivuga ko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Umushikiranganji wa mbere akaba yakanguriye abakenyezi ndetse n'abashingantahe kwibaruka abo bashoboye kurera, maze umwe wese agira uruhara rwo guterera mu iterambere rizoshikana igihugu ku mbonakazoza cihaye. Yaboneyeho akaryo ko gushimira abakenyezi b'imboneza ku bw'itunganywa ry'ihuriro ko bemeye gufata iya mbere mu gutunganya imvyaro. Nayo kandi hati yaba igihugu cose c'u Burundi cyari kigizwe n'isi ndimwa, umuntu wese yoba afise ihegitari zibiri zirenga gato, ariko siko biri. Mu Burundi mu myaka 14 iheze harabaye irwirirana ry'abantu rirenze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo irindwi n'icenda abarundi bari barenga gato imiliyoni zine, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani barenga gato imiliyoni 8, ubu naho tugeze ku barenga gato imiliyoni 12 nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mw'ihuriro ryahuje abakenyezi b'imboneza rizomara iminsi 3, aho yariko arashimikira kw'irwirirana ry'abantu ritera ibibazo bitari bike. Yabandanije agira ati: tugeze aho abarundi baba 130 baba ku kilometero kwadarato kimwe, aho duca tubona ko ibintu bikomeye. Iyaba igihugu cose c'u Burundi cari kigizwe n'isi ndimwa, umuntu wese yokwitiriwe ihegitari zibiri zirenga gato, ariko siko biri. Hariho igice c'u Burundi kigizwe n'imisozi, inzuzi, ibiyaga n'amashamba atarimwa. Iyo bimeze uko umuntu aca yiyumvira kwomoka kuja kurondera ubuzima ahandi. Abana ntibiga neza mu mashure, birabagora kugira ubwenge bwo kwiteza imbere. Bamwe bahinduka ibisuma, abandi bagatangura gukora ibikorwa vy'inguvu bakiri bato, nk'uko yabandanije abishikiriza. Arongera ati: iyo umuryango ari munini uburyo bwo kubaho ntibukwire, birahungabanya amagara y'abawugize, nta n'umwumvikano uba ugihari mu muryango. Muramaze no kuvyibonera ko imanza nyinshi ziri mu butungane hari amatongo, bigaragara yuko agataka k'u Burundi kariko kagabanuka. Umushikiranganji wa mbere akaba yamenyesheje kandi ko leta y'u Burundi irajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu nda. Abantu bamana umwitwarariko bibaza ico bafungura, abafungura ntibahage hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo. Ingendo dushaka ko abarundi bose bogira ni uguhera gutunganya neza imvyaro. Uburundi naho ari buto, abarundi vyoshoboka ko tububamwo ata ngorane mu gihe tubahanuye
mu gihe tugabanuye umurindi w'irwirirana ry'abantu. Yasozereye yibutsa ko bibereye ko abubakanye n'abitegurira kubaka bovugana igitigiri c'abana bipfuza n'igihe kibereye co kubibaruka. Gushika ubu leta nta gitigiri c'abana umuntu atorenza irashinga, ariko vyiza ni kuvyara bake ushobora kurera. Ndatumiriye amashengero yigishe ingo n'imiryango, amashure yigishe urwaruka hubahirijwe imico y'ikirundi, ivyo gutunganya imvyaro. Abanyepolitike nabo babisigure kandi batange n'akarorero keza. Ibinyamakuru bigwize ibiganiro. Nayo mu bindi kandi nuko Ingozi, ubukene bw'amazi muri komine Mwumba bubangamiye abivuza hamwe n'abaganga. Ivuriro rya Gatsinda muri komine Mwumba rirakira abagwayi 1,500 harimwo abakenyezi bibaruka 50, abana bakiri batoya barenga 800 kandi bose mu kubavura bakoresha amazi menshi nk'uko abakozi bahakora babitwiganiye. Ayo mazi hamaze amezi arenga 3 adashika kuri iryo vuriro, bakisanga bariko bakoresha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100 ku munsi, bavoma amazi ava kure mu myonga canke mu bindi bice bikiyaronka nk'uko bimenyeshwa na Patiri Nicolas Nivyubusa ayoboye iryo vuriro. Ubwo bukene bw'amazi bukaba bubangamiye abagwayi nk'uko hari aho bikenerwa ko bazana amazi baje kwivuza. Bamwe mu bahivuriza bagasaba abajejwe igisata c'amazi gukora ibishoboka kugira ngo amazi aboneke. Abakora mu gisata c'amazi muri komine Mwumba bakaba bavuga ko hakenewe ipompo yoduza amazi ava aho bita mu Kiziba gushika ku mutumba hejuru i Gatsinda kuko haduga cane. Abayoboye komine Mwumba ico kibazo barakizi, bakaba bariko bararaba uko bazotora inyishu. Biruko mu gihe mu gisagara ca Ngozi hoho amazi amaze iminsi 2 aboneka mu bice yari amaze amezi 2 atabonekamwo. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye wewe hakaba agira ati turavye ibibazo bihanze isi, ibiza n'isibe n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu, biragaragara ko hatari agaseseshwa rumuri gikomeye na cane cane mu miryango. Iyo imvyaro zegeranye amagara y'umukenyezi arahungabana, abana b'intahekana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere mu rugo ndetse no mu gihugu. Abandanya ati iyo umuryango ugumye waguka amikoro aba make, indyane mu muryango ndetse n'indyane z'amatongo zishobora kwaduka n'indwara zifatiye ku gufungura nabi, ubukene mu muryango ndetse no mu gihugu. Arongera ati mu ntumbero yo gushigikira imbonakazoza y'u Burundi aho buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060, mu gushigikira iryo hangiro twipfuza ko abakenyezi b'imboneza dufata iya mbere mu kugira uruhara mu gutanga intererano mu kugabanura igwirirana ry'abantu. Ivyo akaba yabishikirije yisunze icivugo c'ihuriro rya 4 ry'abakenyezi b'imboneza ririko ribera ikiriri kuva kuri uyu wa 9 gushika ku 11 z'ukwicumi 2023, aho kigira kiti uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango n'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Nayo mu gusozera aya makuru kandi womenya ko ngo ivyamwa vy'isubirwamwo ry'ibarabara rya Cankuzo Nyamugari Gisuru bimaze kwibonekeza naho rikiriko rirakorwa. Ryari ibarabara rimaze kononekara kandi rigoye kugenda mu gihe c'imvura nyinshi y'urushana, ryanyerera ndetse amapikipiki akahaduga bigoranye. Muri uyu mwaka hagati ryahavuye rikorwa n'ishirahamwe Obuha, rikaba ryarasizwemwo amabuye y'urucekeri, kunyerera biba birahagaze. Uwitwa Stani twasanze i Nyamugari yemeza ko ubu kubera iryo barabara ari ryiza, ihanahanwa ry'urudandazwa ubu rimeze neza, yaba amasaka canke ibiharage ndetse n'ibigori birangurwa vyoroshe aho kw'isoko rya Nyamugari bikaja kudandarizwa mw'isoko ya Cankuzo. Sibo gusa n'abanyonga amapikipiki nabo bariruhukije kuko ivyuma vyabo vyari vyahahereye, bemeza ko ubu bahagenda ku bihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi gusa.
ico giciro kikaba ari ico kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ku bwabo ngo hobaye iryo barabara ritarasubirwamwo bohagenze ibihumbi 15 vy'amafaranga y'amarundi uravye uko igitoro cadugijwe kuri buri litiro. N'abazana imizigo kw'ikinga nabo nyene barashima ko ryakozwe ngo naho amafaranga batanga kuba basunikira hatagabanutse kubera hasanzwe hamanuka cane. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.